Nyirukana. Oya bosi nukuri kw'Imana cyuko biri kose jewe nokwe Fuka muri aba hariya apana gufuka muri abaje uri aba bantu hariya usaba ikigongo n'abantu bakurikiranye ikiganiro usaba ikigongo bosi wa n'abantu bakurikiranye ikiganiro ivyo bakoze nukuri kw'Imana ko vyabaye naho narahemutse kuba narashoboye gukorera amakosa mu bosi wanje nkafata umwana w'umwigeme nkamwijija mu gitanda cy'umubosi wanje ariko siko nari nabishatse ariko ndamwinginze bosi umbabarire n'ukuri ko vyabaye sinzosubira n'ukuri kw'Imana ndakusavye bangaho genda hariya muri shamba fa wa mukobwa asohoka sohoka hanze Oya umviriza kubahane je namwe urambira neza je kuba ari kurambije Starboy kubera n'umukare je wari kurambije je wari kurambije je kuba ari kurambije reka ASMANI reka yari karambije singiye kwicara yari karambije umuzi wanje nazuzi usigaje mu gitanda cy'iwanje n'umwe n'umukozi wese Yes. Nibaza ko ikiganiro mwabonye mwarakibonye kandi nibaza ko nanje bitanguye neza kandi nibaza ko nta naryohe na gato. So hari umuntu yambwiye ati ko bashaka kumenya ukuri kuno byagenze kuri ASMANI n'urya mukobwa. Uko biri kose nibaza ko maze gupostinga kicyo kiganiro nararetse kubera ko nari nshavuye. Ariko vyabaye ngombwa yuko ASMANI ndamwicarikana ubwo tuvugane turi babiri. Hari abantu bambwiye ati ASMANI ntagira ico umugira iki vyashitse iki niki so ndabitahura tubanye neza ariko ntacyo nyemeza yuko atarabikora uwundi munsi canke ataramuzana ngaho uwundi munsi vyabaye ngombwa yuko ndamuzana je numve neza na neza impamvu yabikoze kubera ko umuntu wese afise impamvu nimba ashaka inozo ndabimusigire kugira babandanya aza kubimbwira je nibaza ko ari uko kanse turabimenya gatanshi naho turaza kubimenya naho nimba ashaka kwitahira mu rugo ico nzi nuko nzafise umugore ushaka akazi kakunaniye ASMANI nabwo akazi kanani yego none ivyo wakoze n'akazi kawe urashobora gufatanya akazi kawe n'ivyo wakoze je mu bisanzwe byabaye nkuko ndabishaka muga kuba byarashitse je uvuze ko vyabaye nkuko utabishaka ngaho ubushatse kunsigurira iki vyabaye ko utabishaka ivyo wakoze ntiwabikoze ubishatse bisanzwe bosi ego kubikora narabikoze wakoze biki haraje umuntu nabizi na haraje niho nari narasanze pana kuvuga ngo yaraje byagenze gutubwira muhure nawe kugira yinjire ngaha muce munja muri chambre yiwanje jewe ndaramo kabisa je bya twahuriye ku telefone nkuko nyene ku telefone twandikiraniye arambaza wewe utwanga iki ndamubwira izina bivanye nuko yambonye aho bashobora kuba yaraciye ku rubuga kambona aravuga ati ya muhungu ndasaba ko twobonana ariko jewe naramwakirije yompi nkuko yaraje ambwira ko yaranzi mugabo je ndimaze kumubona sina iyo sura nayibonye bwa mbere ngo yarigeze kumbona ngo ahantu akubonye ahantu nuko acaraza twahanye namwahanye gahunda musanze twahanye adresse ndamubwira aho mba
ndamubwiye aho ucumubwira ko ari iwawe ndagacumba ndamubwira nyene yuko mba mu nzu yiwanje ahantu hanze araza aci nyene ndamwakira cumwakiriza sanzwe namwakirije akanyamuneza kenshi kubera ko nyene azabona abakozi ndakese kandi uriko uratwenga atwenga nyene kubera ko gusa gutwenga urazi yuko naho woba ubabaye ugutwenga nivyo bura uratwenga gake gake mugapana cyane ngo uvyereke bose amaze gushika ngabice bigenda gute uco umujana muri cyambere bigenze gute mbega waruzi yuko je nagiye ntazogaruka bisanzwe umukobwa wewe yaje azi yuko wewe utaba ngaha yaje azi kari jewe nyene nje ndamuhamagaye igihe mwari ko muravugana ntimwigeze unamubwira Starboy yanaryumva wagumye wikawukiye oya Starboy sinigeze ndari mubwira ariko uri mubwira gute kandi azi ko twavuganye na jewe gusa yategezwa kuza nsanga homba bije mubwira ati iyi nzu ni wanje izi ntebe nizo wanje hajya amasahani nayo naguze byose ucuvuga ati ibi byose ni gwanje yose navuze ko ari iby'iwanje kubera umukobwa caraza ati je ndaje kuba ngaha none hagiye ubona yagarira ngavye shabingana bingaha ijya shambura ubona ndayinjiramo yagarira ngaha ubona ndayinjiramo ijya kugira ndayinjiremo ilfo bayisengere je sinshobora kwinjira byabereye hariya nta nivyo nzi nta byo nshaka kumenya ubona ndayinjiramo mubisanzwe boss ego ko utenje muri shambre nasanze utanatetse gutekaho ntegerezwa guteka we sinarinzi ko muri gahunda ushobora gutaha gufungura niyo mpamvu ntiriwe ndateka igihe naje mu Rwanda wazanye bangahe igihe waja mu Rwanda igihe waja mu Rwanda nta mukobwa nigeze nzana mwari muzi nawe ujya mukobwa oya ntabwo nari ndamuzi nta mukobwa wigeze uzana ngaho ntabwo nari ndamuzi mu bihe wibaza ko nabimenye gute ko wazanye igihe wari mu Rwanda nta mukobwa nazanye mugabo uyu munsi twavuganye ejo cyambwiye ati ejo ku munsi wa kane ucurambara n'ikabutura yanje tuze kundamutsa caraza aho ni boka niyo wambaye wanje oya kare yo kosa no rikora ibutura kuyambara biroroshe bugayi boka umva n'ikindi kintu aho nyine afa kwinjira ucura mucumukana muri shambe kubera ko navuga ati nta muntu ashobora kuza kundaba bosi si hari ibiki niyo nk'ubyo ashaka kujiza by'amafaranga woze yakura hehe wewe amafaranga ucugurisha bijya bitenge n'intuzanya waguriye umugore uyari nta kibazo cyangwa bijya waguze ni n'ibyo mahera baguhaye nta kibazo je amafaranga urazi sindaguhera amafaranga singorane bibaye ngombwa wewe ko wavuze ngo ntayo yaguhaye amafaranga ntayo ndamufitiye mugabo gusura arashobora kuba yarungiye undi muntu akaza oya yarungiye undi muntu amafaranga ntayo yamaye gusa kuba yavuze ngo ngwize message twandikiraniye izo message ntazo nemera kuko jewe maze kuraba nasanze iryo zina atari n'igi wanje uba mu Kirundi cemvuka mu Kirundi none ubunda kwirukanye gashabe bica bingana binga boss nukuri kw'Imana je ndakwinginze ikintu cyo kunyirukana kuri no saha je sinobona umwanya wo gushika muhira none je tubanye nabi kugira uzana inkumi ngaho wivuturire ngaho atari honde nukuri nitubanye nabi kandi tubanye muri gwa rukundo ivyashitse kuba vyabaye ndashobora gusaba imbabazi ukambabarira ntibizosubira umukobwa muravugana arafata adresse araza arashika muri saro mwinjiza muri chambre urakunguta ufata kuwingona atari honde uravye mwakotse kandi murobahuka mukabisigura ko atavyo mwakotse wari wikoboye musanzwe urashobora ico binyemeza ko mutabikoze n'igiki musanzwe je nkuko nakubwiye wibuse kuyikingira mubu usanga wagiheru uravutura ntiwikingire wambara agakingirizo oya sinigeze ndabikora urisiri ko utabikoze cyane ko yanarinjira muri shamba navyo nakoze ijya hotel numvise ku muryango baza ko yoroshe oya navyo nakoze kabisa twari twicariye nyene ho kukikingira yashitse cyashitse no kwikingira mugabo kugera kwino saha navyo nakoze yego none habuze igihugu bikora kubera ko nivyanse ahubwo jewe uko bimeze kose je numvise ikintu mu mutima kwanza iyo maze kubona namaze kushikana umuntu
mu gitanda cyo mu bosi we wanje Wahora naciye umushikanayo. numva mu mutima Wahora haje umushikanayo. ikintu wahora umushikanayo iyo umaze kubona ushikanye umuntu mu gitanda ca boss wawe oya uwo mukobwa nyene kubera nibwo bwa mbere twari tubonanye Waciye nta wumva wundi gute? muntu nari bwashireyo Ugiye je mu gitandi wawe naciye numva mu mutima ikintu c'ubwoba gukora ibi ndiyumvira ati uyu muntu ibi bintu kuba je ndaha ahantu nubaha kandi hari mu bosi wanje kuba nazanye nk'umuntu w'umukobwa nk'uko bigarangira ibintu nkabikora je ndashaka kugira ingaruka ca ndabireka ugira ukoroke naciye ndabireka harabiraguwe n'ukuri none ndakwirukane cyangwa ubandanya akazi inyirukane oya bosi nukuri kw'Imana je uko biri kose jewe nokwema fuka muri aba hariya apana gufuka muri abaje uri aba bantu hariya usaba ikigongwe n'abantu bakurikiranye ikiganiro usaba ikigongwe boss wawe n'abantu bakurikiranye ikiganiro ivyo wakoze nukuri kw'Imana ko vyabaye naho narahemutse kuba narashoboye gukorera amakosa mu bosi wanje nkafata umwana w'umwigeme nkamwijija mu gitanda c'umubosi wanje ariko siko nari nabishatse ariko ndamwinginze bosi umbabarire n'ukuri ko vyabaye sinzosubira n'ukuri kw'Imana ndakusavye fa ngaho genda hariya muri shamba fa uje ufata iyo shambere uyoze neza amashuka yose uyamese uravyumva ivyo byo wabwiye ngo ntavyo mwagize ivyo je birakuraba ivyo je ntavyo nzi ufata ayo mashuka yose uyamese ishambere yose uyikorope neza ise neza ntuzosubira kuyinjiramo wavyumvise naya gikobwa nicagaruka kwije kwishyuza amafaranga ubu zije ngira ndari hehemirije na Noel na Bonani bibazo